ivyo nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu yasavye igihe yariko agirisha inama abamenyesha makuru. Iyo ntumbero rero yasaba yuko ikigo kijeje gukurikirana ibimenyesha makuru ingene bikora, yari yasavye yuko bokwicarana n'ibinyamakuru ababiserukira kugira ngo barabire hamwe ingene hokwigwa inzira zose zishoboka mu ntumbero yuko ivyo binyamakuru bisubira gukora nkuko vyamye, ariko ingingo zo zofatwa zikaba ziza zikingira ineza ya benshi. Kuva ico gihe rero ikigo kijeje gukurikirana ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa caciye gitunganya inama ihuza abaserukira ico kigo n'abaserukira ibinyamakuru vyari vyugaye byafatiwe ibihano bikugagwa, kugira ngo bamenyeshwe ibigiye gukorwa mu ntumbero yo gushira mu ngiro intumbero yatanzwe. Kuva ico gihe rero ikigo turongoye caciye kiza kirabonana n'umwe wese mu baserukira ibinyamakuru vyugaye. Ivyo vyatumye dushika ku bintu bitari bike, ukuvuga yuko ibiganiro twagiranye n'abaserukira ikinyamakuru Iwacu vyatumye igisata c'ico kinyamakuru aho abantu bashikiriza ivyiyumviro cari cugawe, dufata ingingo yo kucugurura. Ubu ico gisata kikaba gikora ukuri kwamye. Ivyo biganiro kandi vyarabandanije n'abaserukira iradiyo Bonesha FM. Tumaze kuvugana rero dusanga abarongoye ishirahamwe byashizeho iyo radiyo barafashe ingingo zikwiye zerekana ko bafise gushaka gukora neza, mbere bakaba bagiye baranasaba yuko iyo radiyo yosubira ikuguruka. Muri izo ngingo rero harimwo inama yabaye kugira ngo bashobore guhindura inzego zirongoye iyo radiyo, maze muri ico gihe hakaba harashizweho umurongozi mushasha, umushingantahe Leo Masengo, akaba rero yasubiriye uwitwa Patrick Nduwimana yari arongoye iyo radiyo mu mwaka wa 2015. uwo nawe akaba akurikiranwa n'ubutungane. Mu nyuma yaho rero turiko turaganira n'abo bashasha barongoye iyo radiyo, bariyemeje mbere barashira n'umukono ku rwandiko amasezerano yuko bagiye gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo iyo radiyo ntisubire gukora amakosha, kandi iyo ngingo ikaba ifatiye ku masezerano mpuzamakungu yubahiriza uburenganzira bw'abantu, cyane cyane mu ngingo yayo igira 20 yihaniza ikihanikiririza ikabuza ko hogira abigisha urwanko canke botuma bahamagarira abantu kuja mu migumuko imwe twita violence. Kubw'ivyo rero ikigo turongoye kimaze kubiraba cyaciye gifata ingingo yo kureka iyo radiyo kugira ngo isubire gukora. Mu kurangiza rero twagomba twibutse abarongoye iyo radiyo Bonesha FM ko bokwamana ntaryo bakora bisunze amategeko agenga umwuga, amategeko agenga igihugu, kugira ngo ntihagire yandi makosha yokorwa kumbure ngo atume dusubira muri za ngorane. Kuvyerekeye ibinyamakuru bicugaye, ikigo turongoye kikaba kibandanye kivugana n'ababiserukira kugira ngo kumbure mu minsi iza navyo bize vyugururirwe. Murakoze.